Baraje ndabona yatevye wa mutipe kweri je razina reka ndakubarira ibintu vraiment ndabona yashi abonye Jesse Jesse beze neza je rega no yarako yambi sheri Jesse abadaguha gatebe nga wicare nga nene bintu barata mudemu John blazaguka gato icyo nda aga imbere nta kintu kiriyo gamuze cye nk'icy'abahungu jene akuna gusa wona ni gusa miya mizi wese blaza jiguse yoku ni wona nta kintu kimwe kiriyo soge hapa inge ingo egera kwanza egera ndi icyaraga utwagijesha ishara mwege mukoreko ukoramugo Jesse ndakukunda muto ndabiheba aona Jesse kuya hapa kwanza Jesse sasa unaanza kugopa demu unaanza kugopa demu wewe umukobwa guma ngaha Jesse none sasa kwanza ikipirone isime sitaki umuze genda none ndi umuhungu genda akusobe mu kibazo uri umuhungu cyangwa umukobwa genda umukobwa navyibona none ikizeka ngo umukobwa nigize amabera ari nje amabere nje fisa y'amabere nyine y'abafi bagikwa yumva yaragengeje sindi muri babandi bama bayakoze kugira ngo aryame Sali bakunzi ba Nyishu Media bakunzi ba Ntare Jinda baramukije ndabahaye mwiriwe nabwake bivanye naho murereye twege ngaha mu gihugu cy'u Burundi tumeze bien tumeze good tumeze fresh sana so nkuko mubona kandi nasubiye guhura nande na Sara wa mwigeme mwiza wa mwigeme atagase wa mwigeme akunda Jesse kubi none Sara nubu raca mukunda Jesse cyane gose nubu nturahindura wavuze ni Jesse gusa Jesse ndahindura gumari Jesse yonyene so raboza rira abakunzi ba Nyishu Media kuko baheruka kukubona haheze indwi imwe baheruke kukubona kandi se nibwo sibe kukugarukana imbere ya kamera baramutse sali bakunzi ba kamera bakunzi ba TV bakunzi ba Nyishu Media sali ama jendi Sara vraiment umukunzi wa Jesse jewe naje guhura n'umufasha wanje ariyo Jesse amahoro y'Imana bane namwe bashodokurikirana urumva arabaramukije neza Sara ameze neza ameze bien sana hama Sara waberewe no munsi merci agapira kera merci udufime thanks akanaka butura nyene kameze bien amatako yose ari hejuru nibyo byanje dede Sara wewe wambaye agakabutura kagera ngano ubona ko ushaka kunteza isanganya oya naguteza isanganya gute kandi nawe uri umuntu akuze mimi naona miguu ni jaune yae jaune ya bajaj oya jomba atari jaune vraiment Sara afise amaguru ya jaune vraiment Sara jaune nawe nyene ko mubona n'umuzungu wacu n'umuzungu atagaze ama urazi ko Jesse mbe yase ko mubonana vraiment ahubwo uri umwana mubi wanumye ko nje nakubwiye ati ko nkene kona na Jesse kandi wanumye ko dushaka kuduza na Jesse none wewe ugumuntu makugira ngumenya manyaga na wewe canke wanumye kugira mbona ari n'umufasha wanje canke nawe warankunze Sara jewe vraiment je sinagukunze je nubwo no gukunda nyene nk'umuvandimwe sino gukunda nyene mu rundi rukundo nka rujye ukunda Jesse vugisha ukuri ko wankunze je nakunze Jesse none ko nkene muduhuze nawe hamari hehe Jesse je nagerageje kumubarira mbonda kwera yararavye na kijya kiganiro twakoranye ndamara Jesse vraiment aho uri hose vraiment wubahwe hari baby gukunda hari baby tagase mana umwaka utarongoye bizoba byarakunaniza wariburi je byose naramushikirije ubutumwa rebaze kumushikiriza ubutumwa ni rendezvous uno munsi arayizi namare Jesse hayi umuntu akurondera muze kuyagana umva neje ntabikoze urambesha bwisho ko wankunze je nakunze Jesse none ari hehe kugumumbesha ari he sanga yafatiriwe yafatiriwe byahehe rego ujya n'umushefu de programme wo muri Waka Live TV sawa rero basifu mu mutuma ko hamadi basi je ndamu telefone gusoma utwinite twanje uratunsobitsa jewe ndagusubiza ama internet ugira ikibazo mana mu boss tuzinanye nawe ugo rukundo rwawe zirarugabanya
basi no kuita niko napigia we arase kuita uri kuri avyumva umurundi Jesse umudemo wawe yakurindiriye. Allo uri Jesse? Yego. Jesse none wewe wibage gahunda y'uno munsi vraiment man. Rega mudemo arakurindiriye. Mudemo? Hayo mudemo ngaje akurindiriye je twayiko turakorana ikiganiro. Sinda kuba ariko sanga. Reka nsimbe nanje. Raba nyene sindi kure yo ngaho hantu. Raba ushika. Wapo. Abana imihari irahetse. Aya vraiment nanyaruka vraiment ndamukumbuye. Nimwe mubaze kubonana basi. Oya ntwe bwabonana. Ubu nyene Jesse agombaze. Ashjewe ca nihagurukirana ingende intebe ndayibasigira. Wavugize byiza ningege ndamufitiye vraiment. Nene nk'inkombo mufitiye ni yamara gushika. Ucumukoze iki nk'ubunyene. Ubunyene. Ico ndamukoze n'iki ndakiza. Turindire akantu ubunyene ubwo mu mugore. Sawa. Gusa ndabona waje wamwambariye neza. Ibintu bitagase, ibintu bimeze bien, ibintu biri cool. Cyane gose nibyo byanje. Nivyo vyiwawe. Bisigura ni wamara kumuronka aho bizoba ari ngora. Bizoba ari bindi. Bakunzi banyinshi meza muriko muramubona Sara breva je ndibazagira aramusumba Clara aramusumba na Mawenge yebaga abo bose mvuzura bazi nabonze uko niturabonana nabo nabo nyene je ndabona je nzobaguhuza nabo bantu mvuze aba amazina mvuze Clara na Mawenge nzobarondera ndabahuze nawe tubone nani mukari nje nije ndi hejuru ya bose navyubona nje ndi hejuru ya bose abetuburidire Jesaze je ariko jengira yatevye cameraman je ndibaza uba basura kupata murindire kuko ndabona ahanye hava nkubita Sara cameraman kupe kwanza tumusubiri je ndabona yatevye wa mutipe kwere je razina reka ndakubarira ibintu vraiment ndabona yashi abonye Jesse Beze neza jerega no yarako Sheri Jesse abetaguha gatebe nga wicare nga ni problem ni safi sana tu kimya hamaje nenda guhamagaye ngaha mani uwo musto ari he mustone ntumubona Sara ngaha mani inde Sara musto we no musto no gamote Sara wamubonye Jesse namubonye ni gute meze neza sasa ntari none imana ibintu nkore ni biki gamote oya jewe na bintu ndagukoreye ngo bibi canke biki acha kwanza nibasogereye apa katikati je sasa tuongee manager umudemu manager yaje ndondera ambari ati ndamuhuze na Jesse ujya muri wa Kalai TV je nabikoze ngaha anye sinzi ko bari icifuzo ciyo Jesse muri wa Kalai TV none yanze je kwanza ngakubonye mu kiganiro ngo uri kuranyirukana cyangwa mu musanze muzi na nyemoto Sara wamubonye Jesse namubonye Jesse ndagukunda ndagukunda cyane vraiment ndagukunda none yamasantima ariko rambarira je ndabona menga rega yakarambarira ibintu ngashaka vuba ngo mugire ubukwe nande ntumudemu Sara mwana je mfise imyaka yo guhega manika cyane sindagira kugira ubukwe nabwo ndabiyanaza no mu mutwe kubera iki none aya jina cyane mu shone mu mutwe nawe umujene none kwazi kwanzi kyaki none niwe urata mudemu John blazaguka gato icyo nda imbere nta kintu kiriyo gamoto cyo nk'icy'abahungu jene akuna gusa wona niguze miya bivuye brother jiguse huko ni wone nta kintu kimwe kiriyo isogea hapa inge
Ingo egera kwanza. Egera ndi icara ngaho tuwagisha. Ishara mwege mukoreko ukora mugo. Jesse ndakukunda. Muta ndabiheba. Aona Jesse kuya hapa kwanza Jesse. Sasa unaanza kugopa demu. Unaanza kugopa demu. Wewe ni umukobwa. Guma ngaha Jesse. None sasa kwanza kinakoze ikibazo kwanza. Ukinefuna ngo umukobwa ngo arandondera. Nzi ngo umusto ebana. Basikiye cyana kingidi nyene cyana gitagase. Muta. Manu umukobwa wewe cyangwa umuhungu? Uri umukobwa? Ego. Nguje mwitwe tugira uragara cyangwa uricara? Nguje mwitwa leta uragara cyangwa uricara? Ndicara. Uricara? Urugira pipi? Jesse tumi baho. Umiwe niki Jesse? None ntiwamubabona ba Clara wowe ntiwamubabona? Clara yo ni so mani hindabe mutipe na yi miguru yake sasa. Ngari vraiment alichaye ko ka verni ka trace matentire sijui. Ago nabwiye ikintu kimbabati. Umwanya wanje ntaye sivyo. Urabizi ko bisa akazi kenshi muri waka. Simona rero kungene wewe wocuza kunzanira umusore umviriza Jesse turi mu bintu by'urukundo. Burya ukunzwe n'umuntu ntushobora kuca uvuga ngo wigira byinshi. Urashobora kumuha umwanya nyene mu rukundo mukasohokana. Ega mu mpoti ntahura Jesse na mwanzi. Navuze ati yakoze. Nimba nkunda yakoze. Nika blaza. Jewe ndumuhungu. Fise ntaiko nta mushiri mfise mugabo. Ni bon nta mushiri mfise mugabo lakini gusubu wa muronse. Ndamukure uyu. Sara none wewe nubona ko mukwiranye na Jesse? Cyane gose Jesse je nigega mbenda kubonye gusa je nagukunze naragukunze vraiment. Nari nkeneye ubukwe tugira uko je nawe. Ubukwe je nawe wewe. Sasa ubona umuntu bwa mbere mukace mugira ubukwe. Mutegura uko nyene. Naragukunda. Akunda nde? Ntiwabyumvise. Jesse ndagukunda cyane gose. Ndagukunda. Ukunda jewe? Ya mutu. Sinkubete wagonze ipoto. Wagonze ipoto mama yawe. Yagonze ipoto ipirone. Isimi sitaki muze. Genda none ndi umuhungu. Umuhungu plus. Genda kusoba ikibazo. Uri umuhungu cyangwa uri umukobwa? Genda umukobwa navyibona none. Ikizeka ngo umukobwa nigiki? Amabera ari. Je amabere nje fisa y'amabere nyene y'abafi bagikwa yumva yaragengeje sindi muri babandi bama bayakoze kugira ngo aryame. Dere vugana bari bindi. Bariga naherewe basi. Naherewe numiwe. Igami make je numiwe muta. Umamagaye apere dayiboje arenze kumumagara tumutinga kayeri basi. Ya ni akayeri na kuguba yansanga kuri ka kabare basi ngagukubita moya ariko ubu naho nakuzaniye yugira moya mbiri. Okay muganda kwa twazi cyo mjeje muri wa creative ariko. Yo chef de programme. Okay chef de programme ndenga tuzona muri chef de programme. Wa creative uje kure umuntu umuhunga aje gukoresha. No je yamba sumu nta mukobwa arakubwiye ati ndamukene basi. Pana tweke umuhungu. Neje usumu demu none yambarengara gusha. Umudimu vyaheye. Cyangwa wewe urahura umwomeka nawe. Oya je nabo je ni jambe je twarahuye arambarira ntare. Urumva bavuga ntare kaya gati. Mvugira basi. Nabwo hora nkitisa vraiment. None we basi urisugi. Je ndacyari none nako niberera igihagaze. Bakoze banyishubedi yaga aye Jesse. Ari kumwe na Sara. Sara. Witwa Saraga? Sara yambariye ni ya. Wafise kanga muntu mbega? Wazanye? Kanga muntu yiwe nayo yazanye. Sasa brother, none ko ari igihombo gamuti. Tisi igihombo kweli. Oya si uruhombo. Haje ukunda bangu nkawe. Urukundo rugiye rushaka. Sasa none uzovyara? Cyane gose. Witwarire. Jewe. Na ndabe twara nayo ndiratwarira mu nda. None gutwaye twumbi nabe yonda. Mama iko abdomino kwanza muza kumbya. Ngika abdomino. Na mukobwa yamoko umenga vuza ingoma. Amushira kumbwira rengo je twokunda. Ariko nawe Jesse je mbona nyene afise akaboko nyene gatagase kameze neza. Yes, umuhungu ku muhungu. Mutabona cyangwa wihenze baranambaye igipo jewe. Umujya kinyuma. Sara wamubonye Jesse wa? Je ndabona wamugiye kure none mwegere mukoreko. Nanyigire. Arayifuza rego kuno gukora ako. Honyine uteni black. Nkuno mwandiko natakaza. Blaza mina nchileza zangu.
Sara rero wamubonye umusheri wawe ndibaza icifuzo ciwawe ushobora kukimushikiriza cose aho nyana nansumye n'imyaka nansumye ni gusa iki cyanangaje hano bwanwa yigirira kikibwira jewe kandi ari umudema y'abadema bagira ubwanwa siki cameraman usibona yaba cameraman nawe uradifise ubwanwa man Gemini bwana wa none umukobwa blaza niko sheri ko amaguru yiwe yabonye ariko unameza ukamchopeka huyu sasa tunaona kisa na ikara era yicara gifasoni kwa kundi abademo yicara nyene ni rufasoni ongo jeni mana kwa umwanya wanje fisije niko ndakora ku kazi si urumva keje nisuye ku kazi umutipe wawe nawe jena blaza nta muhungu twakundana nawe umuhungu kuwundi so umuhungu n'umudemo umuhungu blaza ndabya aga miguu yake blaza nabuze ngahimbere ahimbere ni hitunganya nk'abandi ukunda imbere ngene umusito mukundisha umusito we namukushe ufise muronde yakwikiye mukunda ya nyene n'ubu nyimba yakwituye urashobora kumutunganirira akareke ibyo bintu ndamutunganiza yamutunganiza iki bro wagonze ipoto misikutaki uramwumva Jesse ndakukunda Jesse numwe mukeye kuko naragukunze vraiment je ndakukunda ntigeze ndakukunda deja onyene ninjamina namubonye Jesse je ndakukunda vraiment vive ku mutima je ndakinde buko bwanje nawe cyane wakwirondera content hana akura sasa uyu numukunda nje ndakukunda oya ungakwirondera content igala nkubu natanga no gushapfura muti wosho kumva umuntu bakubwira ngo agukunda cameraman ibyo vyemera wewe kweli erega je mubarira izina ryiwawe basi uri umuhungu je nitwa kaje neza Sara amazina ngiye sinayahe basi ko umvunze yakubonye mu kiganiro nageze mvuga izina rya Jesse nageze mvuga izina rya Jesse yaraje atwiga yerega marfeshershe ni menshi cyangwa wayimo wari jambara ngo wabifise mu ruhara muta ntabyo fise mu ruhara ntabwo fise mu ruhara none kuba je nazanye umuntu we ntagiye uratumira umuntu bakamukuzanira jewe mu kiganiro n'umukobwa umuntu cyangwa umuntu umuhungu igaho nyewe wanankoze ni frappe ngo n'umukobwa ese abakobwa basiya abakobwa basiya nk'abari afite igisusu afise wale afise atarase mu wana mabera afise we ngo nta kintu ufise ngo cyo ikikeka ngo mukuba niki njene navyubona nabirabona ari hagaze ubona nje ndacese kandi ziracasonze najyo ubona niraragama nkaya yandi Jesse urenda wapi baki hapa baba demu huyu hapa si byiza Jesse uransize oye Mungu wangu we mana yanje nakundi nyene wihangana ndabuze amahoro vraiment bakunzi banyisha media Sara Jesse aramwanse vraiment nene Sara basimviriza basije nzo kuronderere basi wundi mutipe w'ibogare urekane na ka Jesse Jeff mu mutima wanje nakunda Jesse gose namukunda vive ku mutima kandi none narisizemo naho ndi narisizemo niyo mvundo ndo natana usanga natamukunze nanje nawe reka kurira basi bakunze banyisha media ciao ndabakunda cyane mwandanye mukurikirana ibikorwa bya nyisha media anayindi kumwe na Sara twiko turayaga na Jesse aramwanse gusa wihangane niko bimeze ushobora gukunda umuntu ntagukunde cyangwa gakunda ntukundwe ko bimeze